nuvuga nta mukiriya afise agafaranga ashobora guhagarara iminota 2 afise amafaranga mu gihe abandi ufise amafaranga wiyumvira ati mbebasha ndiko ndabikora kuri gusa byagenze gute ariko wewe arashobora gukoresha urutonde nimba ni batanu ariko arakora ro akavuga ati watanguye kuzana uyu ntarenganya twahawe formation muri Onifame baratubwira ukuntu dukwiye gukoresha ayo mafaranga katarayo kuza kuryohera cyangwa kugirane n'umutahe baduhaye kugira ngo dukore twiteze imbere dusumbirize aho twari turi. Nashigikiwe na Onifame navuga ati nishima cyane kuko byaratumye nduza abakiriya nduza umutahe nyene ndakora gusa ndawurose mu gihe c'amezi mabi ariko narakoze ndabona akarusho nashoboye kwigisha abo tuvukana ndabarihira ku ishure ndarihira n'umwana Imana yampaye ishure nawe nyene hama ndashobora kugura ibitungwa bimwe bimwe hanyuma narakoze impene 3 hama ndongereza ibikoresho narongereje narashoboye kuba noshiramo abandi bakozi bafasha gukora hama ndongereza ibifungurwa bimwe bimwe ndaza ndabizana. Umwigeme twa Ariyera ari muri bake mbashoboye kuronka formation yo kwitunganya mu bijanye na restauration murongoye akarere turabona yuko nk'abandi bana canke urundi gwaruka bishitse bakaza baramugendera barashaka kumurahurira k'ubwenge na cane cane yuko abana benshi badakunda usanga benshi bari mu marigara bari mu bibasamaza mugabo wewe ari mu bantu tubona yuko ashobora kuvamo ikintu. Onifame ngira yoraba ikaduterera nkuko yadufashije nyene ikabikora ikadufasha tukarondera nk'ahantu hagutse tukagura nk'ahantu hagutse natwe tukubaka ahantu nyene twisanzura. Gusa ikibazo kihari arya amafaranga kubera atarayo wisangije wenyene hari ikintu udashoboye kuyashiramwo kubera uvuga ati ayi bundi mugushoboye kuza ukayanyaka ntarayaronka n'igihe utinya no kuyakoresha ibindi biteba ariko byokunguka ariko biteba ugaca utinya ukavuga ati sindayashiramo kubera ubundi mugwi nawo havushikirwa ntarayaronka. Rusaba yuko bokongeza ko nk'ikiringo dufate buri nk'umwaka umuntu akaba ariko arakoresha amafaranga. Ikindi naco kihari nk'ubu ndateka kayi nko mu gitondo ariko intambamye ihari isukari biboneka ishobora kuza rimwe mu kwezi abakiriya agaca bibagira ko icayi kibaho ugasanga maze ico gihe cose ntateka icayi ukwezi kose kugahera ntararonka agasukari nkoresha. Ikintu notera kamo abandi bigeme nk'umukobwa abyaye wace yihebura nko kumenga basi ntameze nk'abandi yofata bamwe twegeranye boza nkabahanura bakaja mu mashirahamwe kuko nanje natanguriye mu shirahamwe kuziganya kugira ngo baronke n'abagatahe ko gutangura utwabo. Akamunotera bagenzi be nuko hari abantu bamaze kubona amafaranga mu mufuko ari menshi baca bibagira iyo baje bava ahantu mu gace usanga bariko barafata n'ababakiriye ariko no batera akamunda kuya yuko
nta warose yogeraho yo kwicara boguma bafata neza abakiriya. Iyo tubonye urwaruka nkuru ubonye harimo aba bariko bariteza imbere natwe biraduha ingoga, biraduha n'umutima wo kubaba hafi kugira ngo na cyane ko mubona ubuzima bugoye, benshi ko bariyungunganya kandi biraduha ingoga. Tuboneyeho n'akanya ko gusaba abajene nk'abahanye ko bokumva umuhamagaro w'indongozi zacu kubera ku rwego rw'igihugu, yuko boza barisuganya muri utu na turiya kugira ngo barabe ikibibabeshaho bitagoranye.